Saidi Brother ndamuzi cyane, ndamuzi washaka mu buzima bwagutse burengeye n'ubwo umuziki gusa, kuko avant ya vyose natangiye kuba ndumufana wiwe. Natangiye kumenya mu myaka za 2001 nkiri muto cyane, yiga nko mu wa mbere, aho yari umustar akomeye cyane, afise benshi bita amahiti n'umwanya, indirimbo zikunzwe zamamaye, za yameza amenyo, ndibuka tugenda kuraba amafilme ahantu ma salle de ciné, turaba imiziki yiwe rigizweho cyane, yakore muri Tanzania, za wenda twiganirira n'izindi. Hama iyo umuntu ira mu gisagara ca Ngozi yarazwi cyane, kuko yagenda yambaye ibirenge, ntiyambara ibirato, akaja agenda afise umukuza mu kiganza kimwe, ikindi kiganza naco gifise inkoni yiwe yakona kugendana. Rero iyo umuntu twamura bakatwinspira, tukamufana nyene, turabafana. Buke rero kubyaka yagira agenda, byahavuye bihindukira, birava biri convertise, birava mu by'ubufana biraja mu byo ko toba abantu bakorana abakolege, kuko muri 2008 niho nibuka nashe ntangura kumwegera biciye muri association yiwe yitwa Loke Bujumbura ku Gasaka. Ni association twagendamwo abana benshi duhurumbira ibintu by'imiziki, kuko hari ibishurangisho by'umuziki bitari ingoma, inanga, masente n'ibindi. Benshi turahurumbira n'ivyo sinuvuga ko ari na adolescence, kuko iri nka puberty nari muto cyane, mu myaka ya 11 sinibuka nka 12 gutyo. Rero iyo association yashinze rero bari kumwe na madamu wiwe w'umubirigikazi, yitwa Loke Bujumbura ku Gasaka. Niyo yatumye shobora kugira network nawe, turahura, turatangura, arambona nkiri muto, ngena nakura mbona, uvuga ko nuko namenye ndabivuga ati hagati yanje hariho nawe, hariho relation uvuga nk'iy'umwana n'umuvyeyi wiwe, kuko numva ico gihe nari muto, nari nkene kuregwa mu bintu bitandukanye, hariho indero nyene y'umwana nyene, education de base. Nawe nimeza ko mu ndero nagendagira mu ma philosophie nkuru ngendera ko mu by'umuziki, harimo mwinshi ndagenda namukurako nko mu grand frère canke mu uncle, kuko mvuze mu grand frère umenga n'umuntu ayansumba gusa, oya ni nk'umuvyeyi wanje, kuko umwana we wa mbere turangana. Mu myitwarariko yiwe yarafise cyane, ko navuze ko ari umuntu atikunda, umuntu yiyumvira ku bandi, ari umuntu yagerageza kubabara abandi. Ko nuvuga ko umunsi wa nyuma tubonana, imbona nkubone hari tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu, aho yari yaje kwifatanya n'abandi baririmbyi, ariko nuvuga ko yari yaje gusezera abaririmbyi bagenzi biwe. Twiravye nyine yaciye yitaba Imana nyuma y'imisi 20, ari haba ibikorwa rusange kuri stade Intwari, niho yarari. Ariko umunsi rero, umunsi aca ijambo yayishikirije, aho kwisabira nako nabonyene ntiveri vyerande, ntirafise itunganye byose, ariko ikasabye ifashanyo abandi baririmbyi bari mu za bukuru, cyane muri yitwa Carton, avuka mu ntara ya Muramvye mu Bukeye, ikamusabira ko tumufasha kumusanurira inzu. Mva umuntu yarangwa no kuba yitaho bibandi, akibagira nibazo vyiwe, ariko akumva ko yonezerezwa no kuba ikafasha abandi bantu kuduga, gutera imbere, kubaho neza. Mvuga ariko mu byo twaganiriye no ku munsi wa gatandatu ku telefone, aho ikambwira ko yifuza gukora imiziki hano muri Master Music, yarambwiye yuko yarashaka gufasha mu kimesata cy'umuziki, ingene abantu bari mu za bukuru bukoroherwa n'ubuzima, kuko nico kintu numva nashaka kusemerera hano kuri mbonesha kure yacu. Hariho umwitorero yarafise, birangiye atasha gukoze ko mugabo natwe yadusigiye, nuvuga iyo devoir, kuko yase umwitorero ona amuririmbyi yageze mu za bukuru, atakibasha gukora ibiteramo, atakibasha kwiruka ngo asore izo ndirimbo. Hani gihe usanga n'ijwi ryaragiye, cyangwa usanga aragize nk'ikibazo, amagara mukiyitse, yifuje kuja kwivuza hanze. Ibi byose nta kuntu ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kugitwaramwo. Bibaza ko birababaje cyane, kuko nuno munsi urufu rwiwe
rubaye nuvuga aho ruhuriye n'ivyo bibazo by'uko umuntu ashobora kusanga ataronse ingene yivuza ku mwanya aronka nuvuga ubuvuzi bubangutse kandi bwa karite. Nuvuga ko kiri no mu byabiteye kuko amatwi asumira yo yamaze imisi agwaye ataronse ingene aja kwa muganga kiri kare ko ibibazo by'uburyo nyene. Nuvuga ko iki nikibazo cyahitanye n'abandi baririmbyi benshi cyane. Jewe nzi muri no myaka ya vuba no myaka y'abacanje ba Miss bivuga ko hariho ico kibazo cyo kumuririmbyi ageze mu bibazo cyane iyo geze mu zabukuru usanga ataronka cyo kwita retraite, ataronka kandi niyo no kwita sécurité sociale. Nuvuga ko rero ico nikazo gikomeye kuko mbona no musi ariko arakora yaronse hiti yakunzwe kakora ibitiramo mugabo siko vyamaragira igihe basaza akaza izindi generation mugo muri ivyo akwiye agateka kingene inyuma yaho yobandanya muri musaza bikorwa yakoze bimugaburira bimushwa kumusahiriza mu buzima eka n'ubuzima bw'abana biye kuko hanege muri ivyo yafa gusanga nashasigiye abana nasigiye abana biwe bari ku mashuri barayahagaritse cyangwa ibindi bibazo. Umuririmbyi nka Said Brother nuvuga ko asize heritage nini cyane ku gihugu kuko nuvuga ko ni za generation z'abaririmbyi tuko turabura ziko ziragenda zikamangana mugabo ku ruhande rumwe bibabaje cyane kuko generation nuvuga generation 90 80 kuko yatanguye muri 90 bani generation zaba banyine bacanje ba Miss bani bo bantu twari dufise muzika w'u Burundi bari indirimbo zidashingiye kuri ibi twitanga ama buzz canke musique commerciale cyane kuko ubudandaji bw'umuziki bwaraje kwica umuziki bituma abantu dusigaye turirimba indirimbo tukiruka inyuma y'ama views shaka kuba ati okay indirimbo zo kuronka ama views menshi ku munsi wa mbere kwezi kumwe ndonke views menshi baturiruka inyuma y'ama views nitushiruka inyuma ya legacy canke iryo kuko no musi Said Brother inyuma y'imyaka 50 ubundi uzoba bugihimbaza ntaye kwikukira kandi ico gihe cyose umwana azuba yavutse tugeze tuba twarafuye aza kumva Said Brother kuko yakoze indirimbo ibihe byose yakoze indirimbo nta ndirimbo yiririmbye yivuga ntigeze akora biki no kwita egoisme movie aho tugeze usanga muri bye karirimba yivuga ngo je ngo ndahambaye ngo ninjinzwe cyane yagiye ya kera yagiye tanga gukora ama production akomeza muri East Africa kera uko tubona abaririmbyi usanga we donc contenu ziwe ziribaze kuri we bose uko byari bimeze generation zabo usanga ari ago ziribaze ku buzima bw'igihugu ubuzima umubereho myiza y'abanyagihugu impanuro kugwaruka gushigikira ibimuga gushigikira abamugaye gushigikira impunzi kuremesha abari mu mago batandukanye guhanura kwigisha urukundo nk'undimba iyo yameze amenyo ndimbo zitandukanye vuga ko heritage rero yiwe iri immortel izogumaho kandi vuga ko ari na leçon kuri twebwe batoyi babo kuko nako ndavuga ko turi indirimbo twikinyuma ama views usanga indirimbo nta contenu ifise hari indirimbo ushaka kuyumviriza ukayihimba itarahera ugasanga imara 3 minutes kobo kera bari indirimbo zirezire 6 minutes 10 minutes ariko ukayimara ukazoyendaga n'abana bawe ukiyikunda ariko indirimbo ya 3 minutes yashaka kukundanira kumara kuraba kuri YouTube kwera nta contenu rimwe n'ibintu nyene biri superficiel cyane bifatiye kwiruka inyuma y'aba views ari nabantu usanga ari indirimbo ikimana mwaya mutoyi gasa ko muri indirimbo y'amaso indirimbo nyinshi cyane kugira ngo agume ariho mbana vuga ko rero niyo systeme yo kwa twokora indirimbo zamaho indirimbo ziri positive ni novuga kandi n'indi legacy adusigiye twebwe ni tutakare gose ngo twagwe n'ibihe gose ahubwo tumenye neza yuko ivyo dukora duteza kuguharanira gukora ibikorwa bizo kumviriza abuzukuru bacu bizo kumviriza natwe tuzo kumviriza tukaryoherwa mu busaza bwacu
hama sozera kwihanganisha abaririmbyi, umuryango w'abaririmbyi bose babanye nawe mu buryo busha nk'ubundi, nongera ntihanganisha kandi umuryango wiwe uri mu Ngozi n'undi uri mu Rwanda n'abandi bari ku isi yose, nongera ndabaremesha yuko ibyo yasize tuzobikomeza, kuko umugambi mwiza ntuwupfa, umugambi mwiza ntuwupfa, umugabo ageza aho ugeza abandi bakarushirizaho kuza kubandanya ukazosoza.